Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane arabana n'umutekano ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, ndetse n'impinduka zikomeye cane zaba zigiye gukorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Hakaba hari n'amakuru avuga ko hari abategetsi bakomeye cane bo ku rwego rwo hejuru baba bagiye kubogozwa na Perezida Evariste Ndayishimiye kubera ibibazo bitandukanye biri ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho Perezida Evariste Ndayishimiye ashaka kubyikuraho akabishira kuri bamwe mu bategetsi bakomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Turaza kubigaruka ko mu idonido ry'aya makuru. Turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cane ari kuvugwa mu butungane, hamwe n'abandi babona ko ubutungane bw'u Burundi buhengamye, abamwe bakavuga ko bukoreshwa n'abategetsi bakomeye cane bari ngaha mu gihugu c'u Burundi. Akaba ari nayo mpamvu ibintu nka byose byabaye bibi cane mu gihugu c'u Burundi, ibisata nka byose bikaba byarapfuye. Benshi bakavuga ko iyi ntwaro ya CNDD-FDD ataho ishobora gushikana igihugu c'u Burundi. Nabyo nyine muraza kubikurikira mu idonido ry'amakuru. Turaza no kubabwira kuri byinshi biriko biravugwa ku gitero cabaye c'amagrenade mu gisagara ca Bujumbura, ariko bikaboneka neza ko hari ibimenyetso byinshi cane byerekana ko iki gitero cyateguwe n'amari mu butegetsi, kuko biraboneka neza ko ari ibintu byari byateguwe kandi ko ari ibintu bamwe mu bategetsi baba baragizemwo uruhara rukomeye cane, kuko igitero cyabaye abarundi batari bake bamaze gusemerera bavuga ko ibintu bishobora kuba, kandi benshi bemeza ko ibara rishobora kuvuga, ni ukuvuga ko ari ibintu byari byateguwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Nabyo nyine muraza kubikurikira mu idonido ry'amakuru. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Tudatebye rero amakuru yacu tuatangurire mu butungane, aho biboneka neza ko ubutungane bw'u Burundi buhengamye cane kandi bukoreshwa n'ibihangange bikomeye cane bikomoka muri CNDD-FDD. Uburundi bwafashe ingingo yo kuguma bupfunze umenyesha makuru Muhoza, aho benshi bemeza ko apfunzwe ku karenganyo. Ubutungane bw'u Burundi bwafashe ingingo yo kugumiza mu munyororo umenyesha makuru Sandra Muhoza amaze ukwezi apfunzwe. We n'abashingwamanza biwe bari basabye ko yerekurwa akaburana yidegembya canke agatanga ingwate. Umenyesha makuru yagirizwa gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu no kubiba urwanko rufatiye ku macakubiri. Abashingwamanza biwe babwiye Ijwi rya Amerika ko bagiye kunguruza urubanza. Sandra Muhoza, umukenyezi w'abana batatu, akorera ikinyamakuru candika La Nova Burundi mu ntara z'uburaruko bw'u Burundi, yari yaburanye mu mpera z'indwi iheze. Ingingo yose ntare idatanga insiguro nyinshi ivuga ko ibyo umuburanyi Sandra Muhoza yasabye atashingiro bifise, kuko ku bw'abacamanza ibyaha uwo mumenyeshamakuru akurikiranwe ko bikomeye kandi bihanishwa igihano kinini gushika ku gufungwa ubuzima bwiwe bwose. Ibyo ni ibyaha birimwo guhungabanya umutekano w'igihugu, gucanishamwo abantu no kukwiragiza urwanko rufatiye ku bwoko. Ni ibyaha ubutungane buvuga ko uwo mukenyezi yakoreye mu ruhame ku rubuga ngurukana bumenyi rwa WhatsApp ruhuza abamenyeshamakuru n'inzego za leta, Burundi Media.
Iyi ngingo yakiriwe nabi n'umunyamategeko Prosper Niyoyankana aburanira umumenyeshamakuru Sandra Muhoza. Yabwiye Ijwi ry'Amerika ko bagiye kunguruza urubanza kugira iyo ngingo ifutwe imbere y'uko urubanza ruburanishwa mu idonido. Kuri we ubutungane bw'u Burundi nibwo bucafuza isura y'igihugu mu makungu kurusha abandi bose. Umumenyeshamakuru Muhoza yamenyekanye aho apfungiwe inyuma y'iminsi 5 anyurujwe Ingozi n'abantu batamenyekanye, imbere y'uko atwarwa mu ibohero rikuru rya Mpimba aho apfungiwe muri iki gihe. Yabanje kuburanira mu mpisho muri parike ya Bujumbura akuwe mu biro by'iperereza. Umushingwamanza wiwe agatabangazwa n'ingene uwo aburanira ataburanishijwe aho yakoreye icaha mu buraruko bw'igihugu. Komite mpuzamakungu ikingira abamenyeshamakuru CPJ ibona ko iryo pfungwa ari nk'igitero ku mwuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi, ndetse rigatuma abamenyeshamakuru bakora mu bwoba budasanzwe. Urihagarariye atwara icyo gisata ca Afurika yo munsi ya Sahara muri iryo shirahamwe yaganiriye n'Ijwi ry'Amerika ari Nairobi muri Kenya, aho yagize ati iri nyuruzwa rya Sandra Muhoza ririmwo ihohoterwa mu buryo bwinshi n'ibibazo byinshi. Yakoze ikihe caha? Yarenze ayahe mategeko? Afise ibihe byemezo? Yategerezwa guhabwa umwunganira akabonana n'umuryango wiwe bitagoranye. Ibyo ni iterabwoba ririko rikorerwa abamenyeshamakuru bakorera mu bwoba mu Burundi. Ni nkaho leta ibabwiye iti namwe mushobora kunyuruzwa umuryango ntumenye iyo muri, mushobora gufatwa umwanya n'umwanya kandi uburenganzira bwanyu bugahonyangwa cyane. Abaharanira agateka kazina muntu mu Burundi bo bibaza ingene umumenyeshamakuru ashobora kwegekwa ko ibyaha bihanishwa igihano nk'icy'abakora iterabwoba ku isi. Ku Ijwi ry'Amerika umunyamategeko Janvier Bigirimana atwara umuhari mpuzamakungu asigura ko ari ihonyangwa rikabije ry'uburenganzira bwo gushikiriza ibyiyumviro. Amashirahamwe mpuzamakungu akingira uburenganzira bw'amenyeshamakuru harimwo amashirahamwe ahambaye cyane asaba irekurwa ry'uwo menyeshamakuru. Yibutsa ko yasanzeyo mu wundi mukenyezi mugenzi we Floriano Irangabiye. Uyu wewe amaze umwaka urenga apfunzwe akatiwe imyaka 10. Bahuriye ku caha co gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Benshi bati mu Burundi gukora umwuga wo kumenyesha amakuru ni ibintu bigoye cyane kandi ni ibintu birimwo igipfungu gikomeye cyane, kuko biboneka neza ko leta atacindi igamije uretse gutera abamenyeshamakuru ubwoba kugira ngo ntibabandanye gushira amabi hanze y'ubutegetsi bukomoka kuri CNDD-FDD, kuko abarundi muri no minsi bararushe ku rugero rukomeye cyane, bakaba bakeneye aho bavugira mu kuzibisha amenyeshamakuru. Ibi nibyo biri gukorwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Tuve kuri ayo makuru arabana n'ubutungane, amakuru yacu tabananize ku kibazo c'igitoro kiriko kiribonekeza ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ikibazo c'igitoro gihanze abanyeshuri n'abigisha. Urunani rw'amashirahamwe aharanira indero y'abakanovera kuri bose mu Burundi bafashe bige aratabariza abanyeshuri n'abigisha muri rusange muri kino gihe kwiyunguruza no gushika ku mashuri bibagoye cyane kubera ikibazo c'igitoro gisigaye cimonogoje mu Burundi. Mu kiganiro cihariye abarongoye urunani bahaye Ijwi ry'Amerika bavuga ko ico kibazo gishobora gukora mu nkokora igabanuka ry'ubumenyi mu mashuri. Gashirahamwe kasiye icegera c'urongoye urwo runani bafashe bige avuga ko ico kibazo babona ko cafashe iyindi ntera na cane cane ku mwana w'umunyeshuri adafise ayandi mikoro. Ikindi ayo mashirahamwe ashingira ko avuga ko kubura uko abanyeshuri biyunguruza byafashe iyindi ntera. Gashirahamwe avuga ko ari igitigiri c'abana baja ku ishuri babona mu mabarabara bariko bagenda n'amaguru aho bashika ku ishuri barushe cyane, ku buryo niyo bashitse mu ishuri batabasha gukurikirana neza ibyigwa byabo baba bagenewe. Si abanyeshuri gusa bafise ico kibazo nk'uko babibwiye Ijwi ry'Amerika, banavuga ko n'abarimu bava kure nabo bafise ico kibazo,
aho usanga umwigisha nawe yashitse ku ishuri yacerewe cane. Kuri ibyo bibazo byose abakunzi b'Ijwi ry'Amerika bazindukiye ku gituro c'amabisi giherereye mu Ruziba iri muri komine ya Muha iri mu ntara ya Bujumbura, aho bavyiboneye ko atari agaseseshwarumuri ko ibara ryahejeje kugwa. Hari mu gitondo ca kare hatonze abantu batandukanye barimwo n'abanyeshuri bari bamaze kwihebura ko batari buronke imodoka. Benshi muri bo bari bamaze gucererwa kuko hari abinjira guhera isaha 12:30 gushika isaha 1:00 za mu gitondo, kandi bamwe baja mu bice bitandukanye bigize igisagara. Aho harimwo abana biga mu mwaka w'icenda, mu w'icumi na rimwe no mu mwaka w'icumi na kabiri. Ubu abakunzi b'Ijwi ry'Amerika babonye hari abari bagiye kwiga mu turere bavuga ngaho mu Ruziba, ni ukuvuga ko barengana komine zibiri arizo Muha na Mukaza kugira bashike ku ishuri. Bisigura ko bafata bisi zibiri, imwe imugeza muri centre ville akarondera iyindi imujana mu buterere. Baba abaja mu gisagara canke abaharenga bavuga ko hari igihe basubira inyuma kuko bitashoboka ko bagenda n'amaguru ku birometero birenga hafi 20. Abandi baba bagiye kwiga mu Kanyosha, hari abahitamwo kugenda n'amaguru bavuye ngaho mu Ruziba, ariko bakavuga ko naho ari kure cane bashika barushe cane. Ikindi basigura nuko bafise ubwoba ko bashobora kuyoberwa kuko niyo bacererewe batasubiriramwo uretse kwimura ivyigwa kuri bagenzi babo bahashitse kare. Abo bana b'abanyeshuri nabo basaba ko bokorerezwa iyo hageze kwinjira mu mabisi ababonetse nk'uko byakorwa kera, kuko banigana n'abandi ugasanga barasigaye bikanabaviramwo gusiba ishuri. Hari n'abarezi batashimye ko amajwi yabo yumvikana kuri mikoro z'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika, nabo mugabo bemeza ko muri kino gihe kwiyunguruza bigoye na cane cane ku banyeshuri bishobora gutuma umwimbu ugabanuka. Abo bigisha basigura ko hari aho bakoresha ibibazo ku byo abana batabashije gukurikirana, bakabona ko hari icyahindutse, nabo bakavuga ko bibateye impungenge. Ibi byose ntacyo bibwiye Perezida Evariste Ndayishimiye, ahubwo arabandanya gukora amaremetanya akomeye cane. Banshi bati iki gihugu c'u Burundi cyarashimutswe n'akarwi gakomoka muri CNDD FDD kamaze igihe gapfukamye mu nda abarundi batari bake. Hari bamwe n'abandi bagiye batubwira uko ibintu byagenze ku munsi wa gatanu iheze, aho haterwa grenade ku bituro by'amabisi mu gisagara ca Bujumbura, ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura. Benshi bati ibi bintu byari byateguwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD. Wowe habonye iki ku wa gatanu imbere y'uko haturika grenade i Bujumbura? Hari benshi batwandikiye bavuga ibintu bitangaje babonye mu gisagara ca Bujumbura ku wa gatanu iheze ku igenekerezo ry'icumi ukwezi kwa gatanu 2024, imbere y'uko haturika grenade yoba yakomerekeje abantu bashika muri 38. Bose babona ko igipolisi cari gifise amakuru ko hari ikintu kiza kuba. Nimba ari byo, kubera iki gipolisi kitaburiye abantu maze ngo bose bagende? Igipolisi cugaye ibarabara kuva isaa 11:55. Hari umupatiri yatwandikiye ati: mwiriwe, ku nkuru y'amagrenade yo ku wa gatanu, nibyo igipolisi cyatanguye gupfunga ibarabara rica impande ya Paris de Asti rija ku mabisi isaba isaha 10:55, kandi uwo nabonye yabanje kuvugana n'umuntu kuri fone. Nari naparitse imodoka ndindiriye umuntu. Ubu niho akenge kagarutse kuko inyuma nagiye numva ngo bateye grenade. Igipolisi cyari cugaye ibarabara rica munsi yahoze isoko nkuru ya Bujumbura. Ubundi yatwandikiye ku wa gatanu ati: ndagize yambo, jewe ejo hari ikintu catangaje cane. Ejo nari muri ville ntashe ku mugoroba mvuye amaja kuri Ecobank. Saije ndaduka ngeze kuri bisi za Musaga ngirence munsi yahahoze isoko nkuru ya Bujumbura, ahazwi cane kuri Plaza, sanga harugaye abapolisi bazibiye n'imigozi ata muntu numwe ahaca. Ndaduga nja guca haruguru y'abahahoze isoko.
aho nari ngiye mu Bwiza ngeze haruguru yahari amabisi aja mu Gasenyi na Buterere, ahari amaferuje numva ikintu kituritse, kumbe yari grenade. Mpindukiye numva amasase nca ndiruka ndikinga gato. Mu mwanya muto ibarabara ryari ryera. Icatangaje ni ukuntu umengo abapolisi bari babyiteguriye. Jewe nibajije ko hari ikintu kinyegeje inyuma kandi giteye ubwoba. Amatagisi yari yirukanywe. Uwa gatatu yanditse ati mwiriwe canke mwaramutse bivanye n'aho muherereye. Jewe mu bisanzwe harya muri ville niho narindi, kuko nahashitse igihe c'isaha 11:15 niyicariye harya kuri kiosk ndindiriye umuntu yaramfisiye udufaranga, kuko ariho twari twavuganye ko ariho ansanga. Ntibitebye hageze saa 12 batanguye kwigezayo zirya tagisi ziparika harya muri munsi ya bata. Barabahakuye ku buryo hasigaye hera. Ntibyahereye ngaho. Abari harya kuri kioske twese baratwirukanye ngo ntituhave. Aho wahagarara hose wategerezwa kuhakurwa. Jewe naciye niyinjirira indani muri bata. Nongera gusohoka ampamagaye uwo twari twasezeranye Nsengahera. Nawe kubera yari muri tagisi barayangiye guhagarara harya. Namusanze kuri Sokabu ariho andindiriye, nca ndabasaba ko boncisha mu Nyakabiga nk'uko wewe yataha mu Ngagara. Aho hari nk'isaha 12:30. Hambavu yaho hari umukenyezi w'umugenzi yavuze ko urya munsi nyine aho akorera bamubwiye ko ataco gutondera bisi, kuko ku neza yiwe yopfuma ataha n'amaguru. Bisigura rero ko bishobora kuba byari byapanzwe kare. Murakoze, urwo nari mfise nongera ko rwari utwo gusa. Amazina yanje ntatangazwe, Imana ibazigame. Mweho hari ikintu kiteye amakenga mwari mwabonye ku bantu biriwe muri ville? Ibi byose nibyo abarundi batari bake batangaza, berekana ko ibintu byakozwe byari byabateguwe. Kare ko bababwiye ko hari impinduka zikomeye cyane ziri gukorwa mu butegetsi bwa CNDD-FDD, hakaba ari mwamwe batanguye kubogozwa. Ayo ni amakuru turi buze kubashikiriza amakuru yacu yo hanyuma. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.